mutaratanga zakatul fitri murasabwe kwihutira kuritanga. Murabona imbere yanyu abantu barengana bose tumwanya twicase kibisi turiko baje abo bemerewe nibo bajejwe kwakira amazakatul fitri. Muntu wese rero utaratanga zakatul fitri gerageza mubarabe mutangize zakatul fitri. Allahu akbar. Allahu akbar. Nigihe cy'isaha 2 zo mu gitondo ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Nyakabiga ni mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura. Aha niho abayisilamu batari bake bahuriye mu kurangiza amafungo bari bamazemwo iminsi. Ni umunsi mukuru kandi ni umunsi w'umunezero mu muryango w'abayisilamu. Idikabano umukuru by'imfata kibanza w'umuryango w'abayisilamu mu Burundi niwe yatanze insiguro. Hatuna maneno ya kutosha ya kutaja ukubwa wake Mwenyezi Mungu na sifa zake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu. Sisi ni waja wake madhalili. Tunatubia kwake. Nta majambo tworonka yo gushimira Imana. Ati kandi dusavye ko Imana iduharira ibyaha byacu. Ati ni wewe Mana twihishamo. Allah subhanahu wa ta'ala Imana ni nkuru kurusha abakuru bose. Nta yindi Mana ikwiye guhabwa icyubahiro kiretse Imana yacu Allah. Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko wakubwa wote. Ati nta yindi Mana isa n'Imana yacu. Ati Imana yacu niyo yaremye ibiriho byose. Kwa Mwenyezi Mungu mmoja pekee. Hana mshirika katika uungu wake na ufalme wake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafanani na yeyote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye muumbaji wa viumbe wote. Bamwe mu bari baje gufatanya n'abandi muri iki gisabisho cyo kurangiza amafungo ku bayisilamu bavuye rero bashikiriza nabo insiguro ijanye n'uyu munsi mukuru. Aha mbere bagarutse ku kwirinda ikiza cya coronavirus, ubona ko nabo bari bakoranye ari benshi cyane. Yitwa Mustafa Ramadan n'abandi umuyobozi w'ishuri rya Centre Culturel. Nukuri uno munsi mukuru cyane mu bayisilamu, umuryango wacu w'abayisilamu, kubera no munsi Imana iduha ubushobozi bwo gufungura ku murango tujije iminsi 30 twisonzesheje. Urumva iminsi 30 Imana yaratubuza gufungura ku murango cange no kugira nyine mabanga yabubatse. Ngabo uno munsi turekuriwe kugira gusangira n'abandi mu munezero ntangire ukwerekana yuko Imana niyo nkuru kandi tukwiye kuyishimagiza. Ego umunsi ugeze aho amakungu Burundi n'isese kugira guhangana n'ikiza coronavirus nakahe kamo magara ababese bagenzi banyu kuri no munsi. Twamagaye abantu bose bari mu muryango wacu w'abayisilamu yuko bamenye ko iyo ndwara iriho kandi bakwiye kuyirinda. No kuvuga no gukurikizwa bijya impanuro zose zavuye muri ubushikiranganje bw'amagara y'abantu tugerageze kuyakurikiza. Ubu tuzoba tugerageje kurwanya iyo ndwara kuko ni indwara mbi kandi ishobora gusizikaza abantu mu minota mike cyane. Ibizira gufungura ni bijya bibazwe kudatanguje kuvuga izina ry'Imana. Bijya aye birabujije, hari n'ibindi bintu bashobora kuvuga ivyo Imana yaratubujije, mugabo igikuru cyane nibijya udashobora gufungura ikintu cyabazwe kidatanguje kuba izina ry'Imana. Je nitwa Sheikh Kigabiro Haruna, ngaba numwe mu barongoye umuryango wa Kobibu mu Burundi. Uyu munsi ni umunsi mukuru bivuze kandi ni umunsi mukuru uhambaye cyane ku isi yose ndetse no ngaho iwacu mu Burundi. Ni umunsi twamaze iminsi 30 twifunga twiranaza Imana ijoro n'umutaga. Uyu munsi rero niwo munsi wa nyuma turakuriwe gufungura ibintu byose dushoboye gufungura turakuriwe n'amategeko ya Islam. Kandi ni umunsi wo guhanahana ibifungurwa
uwifise utifise akacamuha yashobora gufungura uyu munsi kandi ntiyari ku umusilamu n'uwo uyu munsi kuzarasega kirazira amategeko ya Islam. Ikintu twebwe twaba twivuza iminsi yose turakivuga ndetse no mu misigiti kugira ngo bubahirize icyo leta yavuze kugira ngo twikingire icyo kica coronavirus. Muze tuhaye abisilamu rero nuko bo kwibaganya igihe cyose kajya kafukamunwa kugira ngo ntihagire uwandura cyangwa uwanduza uwundi muntu icyo kiza cya coronavirus. Ibyo turayitanga hose no misigiti turayitanga. Jabuga ubu musi babaje kubora guko bivuze benshi baje batambaye bakamugabo turayitanga imisi yose ijoro n'umutano. Idi Kabano mukuru w'umuryango w'abayisilamu vy'imfata kibanza mu Burundi nawe rero yatanze impanuro ku bayoboke b'idini rya Islamu inyifato bokurikiza mu gihe baba bari mu mafungo n'igihe nyene amafungo yoba aheze. Twagomba dukeze abayisilamu bose bo mu Burundi kuri uno munsi mukuru wa Eid al-Fitr kandi dukeze abayisilamu bo kwisi yose kubona Imana itugiye imbere tugaheza amafungo turi mu mahoro ntangere. Ibyo twabishimira Imana tugasaba Imana mushobora byose ko yo kwakira amafungo yacu. Amen. Yo kwakira ibisabisho byose twashikirije Imana muri kuno kwezi kw'Randa kwa Ramadhan. Amen. Turasabye Imana mushobora byose ko yo bandanye itora ibyaha byacu. Amen. Kandi bandanye dutumbereza mu nzira itomo igorotse yo kugamburikira Imana no kwisunga amabwirizwa yayo mu mvugo no mu ngiro. Amen. Twagomba rero cyane twibutsa abayisilamu ko uno munsi ari umunsi uhambaye. Ni umunsi aho Imana mushobora byose ibabari ibyaha abantu benshi ikivunga mugabo cyane abemeye kugamburikira Imana muri kuno kwezi kwa Ramadhani n'inyuma y'ukwezi kwa Ramadhani. Uno munsi nivyo bawita mu Bayisilamu Eid al-Fitr, no kuvuga umunsi mukuru ugutangura gufungura ku murango, kuko abayisilamu bari bamaze igihe cy'ukwezi bifunze baterekuriwe gufungura ku murango, mbere no kunywa amazi batabirekuriwe ku murango kiretse mu ijoro. Aho rero tukaba ahanini duhamagara abayisilamu gufungura ivy'Imana barekurira no kunywa ivy'Imana barekurira. Ivy'Imana yazije ntibabikoreko kugira ntibaze bonone bacafuza amafunga yabo. Hanini rero tubahamagarira gufungura neza mugabo bagasangira n'inshuti n'ababanyi, bagafasha atagira ico aho bikora, abafise ingorane bose bakabafasha, kandi bakaguma bakurikira amabwirizwa yo kwikingira cakiza roho nyanganda corona, cyane amabwirizwa duhabwa n'abaturongoye mu bushanganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Ayo mabwirizwa bayagendere mu mvugo no mu ngiro. Uno munsi rero niho abayisilamu basubira kandi mu buzima bwo gutangura gufungura ku murango, akaba ari naco gituma uno munsi bakoranira hamwe kugira ngo basenge baninahaza Imana bayishimira kubona yarabashoboje gushobora kurangura ivyo bikorwa bihambaye byo kwisonzesha no gusenga Imana bidasanzwe mu kwezi kw'Randa kwa Ramadhan. Ego mwarafashe igihe kitari gito kumbura hari ibyo murekuriwe, hari ibyo mutarekuriwe, ibyo mwari murekuriwe n'ibihe, mbega ubu umwisilamu agiye kuba yigenza gute inyuma iyi minsi navuga ati iyi minsi 30 yari iheze bifuza? Yego ibyo tutari turekuriwe ku murango ukwezi kwa Ramadhan, abayisilamu ntibarekuriwe gufungura canke kunywa icyo ari cyo cyose ku murango ukwezi kwa Ramadhan. Mbere ntibarekuriwe kurangura amabanga ku murango, ivyo babirekuriwe mu ijoro. Murumva rero yuko ari akigoro kadasanzwe. Tukaba rero ahanini mu kwezi kwa Ramadhan tugaragaza ibishoboka byose kugira ngo turangure ibikorwa n'amasengesho twegereza cyane ku Mana mushobora byose. Ico nico gikuru. Tukaba rero hanini dusaba abayisilamu dutera kama abayisilamu bo mu Burundi ko ingendo n'inyifato bari bafise mu kwezi kw'Randa kwa Ramadhan ariyo babandanya bagira nyuma y'ukwezi kwa Ramadhan, nkuko basenga Imana bakisonzesha bakirinda ibyo byose Imana yaziririje. Tubasaba yuko babandanya muri iyo ngendo no muri iyo nzira. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu akbar. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.